Hello guys, ndabaramukije cyane murameze neza. Ni Rukundo News TV nkuko musanze mumenyereye kuri micro akaba ari Alvera. Inyuma ya kamera hakaba hariyo Nyama niwe asigaye uri mu kameramani wo muri Rukundo News TV. Hama uno musi turi kumwe n'umutumire niwe tugiye gukorana ikiganiro umukozi w'Imana. Tumaze iminsi tubona ibintu byo bishasha byinshi, twamuronde kugira ngo tumuganirize tumenye ni kare karategura ibintu tuga turabona n'ivyiki amatsiko ahere. Ndabizi yuko muri mwebwe hashobora kuba hari n'abandi benshi bamaze kubona ivyo bishasha, twamuzanye kugira ngo tumuganirize mwese muhera amazinda. Umukozi w'Imana tugiye kuganiriza si uwundi no mubona nga corona yarateye. Sasa rero kuva corona iteye nitukivugira no kuri micro tutambaye ufukamunwa, aho usanga wafise corona kayisiga kuri micro yanjye. Divin, amahoro ndashima. Urakomeye? Ego. Tutabeshanye ntumva ubangamiwe n'ico kintu wambaye ko muntu. Ni atari gusa kubw'inyungu ziwanje n'iz'abarundi dutegeza gukingira igihugu cacu. Ego. Burya abakozi b'Imana namwe muremera kwambara ubufukamunwa ko nahora numva abanesha bavuga ati twaranesheje corona ntitugwara ibintu byinshi ko abantu bamenye Imana batagwara sinzi. Tutirengagiza ko abivuga bose Imana idusaba kubaha abaganza no kubagamburukira. Rero ikivuzwe cyose kikavuzwa n'abaganza turacumvira. Ya. Aha, makuru y'imisi ko mbona bonne gouvernance yabaye nini gose. Nigenderukana ni wari umeze uko ibintu byarakomeye. Ni atari Imana irabikora tu. Iki ndangira nanje ndaye yuko notora kabiri. Ni ibintu bisanzwe nta buhinga nkoresha kugira ngo nganuko. Canke nawe ni mwemeye. Nawe iyo barimo. 2020 yagenze neza. Nako 2020 sorry. 2020 yagenze neza nko abishaka. Yagenze neza. Yagenze neza vraiment. Umurimo wawe kuririmba byagenze neza, hari ahantu uba warashitse wari wumva ushaka gushika muri 2020. Uko wowe mwaka w'igisubizo kuri jewe. Nike kintu shimira Imana yoba yaraguhaye canke yaragushikanye ko kuri 2020 uvuga ati kinaragishitse ko kabisa numva notangishimwe ko Mana. Igikomeye nuko nkiriho ndumuzima kandi nkihumeka imwe mu z'abazima. Ico nico cambere kiruta ibindi kuko nibindi nubwo ntihari kubikora ndi mumva. Ndashima Imana yo kuba ndi muzima. Ico nico cambere kiza imbere y'ibindi. Aho ni sawa ni byiza. Divin maze iminsi mbona afishe iriko irasirikira. Sinzi ko ari indirimbo shasha ugomba usohore, sinzi niyo mpamvu nakurondeye kugira ngo dushobore kubiganira ko utubwire iri afishe niyiki nike kintu uri kuradutegurira nk'abantu bagukurikirana abafanzi bawe. Ijya afishe kirasirikira muri no minsi ni afishe ya evenement ya concert ndiko ndategura lancement officiel album yiwanje. Uri kurategura concert? Ugomba ushira album hanze cyangwa n'indirimbo? Nshirabona album hanze. Izo n'indirimbo zinga? 8. Wow, félicitations. Merci. Ego, iyo concert izoba ryari izobera he? Concert zoba le 31 janvier. Ariko naguciriyemo ibi bintu birabangamye. Uzi kumva umuntu atwenze nubone n'ukuntu yatwenze. Izo ntiwambaye ku munwa umuntu agatwenga nubone n'ukuntu yatwenze. Ni kibazo ariko reka tubikore turinde n'abandi. Izoba le 31 janvier. Izobera muri église bita Gilgal iri muri Bubanza mu Kinama muri Bubanza kuri 14 numero 6. Umuntu akeneye kwinjira ni ku buntu tumuragurisha amatike, hari agaterano gasaba kugira ngo umuntu yinjire cyangwa bimeze kwinjira si ku buntu kandi si ku mahera. Reka ndabisigure. Kwinjira uratanga intererano nkeya mu gushigikira umurimo Imana yashize muri jewe ku mafaranga yawe 2000 kuduga. Ticket simple ni 2000 francs hama ticket sponsor ni 10000 kuduga. Naho cyawumva icyo ushaka gukora ariko si ku mahera kandi si ku buntu gusa ni kuri wa mutima wo gushigikira umurimo w'Imana kugira ngo ugere kure. Nukuvuga ngo umuntu atazafisa iyo tike y'amafaranga 1000 make ya mbere ntashobora kwinjira muri concert. Umvirize neza sinavuze 1000 navuze 2000. 2000. Sinanavyumvise sorry. Navuze 2000 ubutayifise iyo tike
savdiki nazoba yayiguze bisigura ko atazokwinjira. None tike nako Divin, sorry, muri album yawe y'indirimbo titre ya album yawe yitwa ngo? Titre ya album yanje yitwa Warunzi. Ego. Nike kintu wumva abantu bokwitega gishasha gikomeye gitandukanye n'izindi ndirimbo wari umaze gusohora abantu bari bamaze kubona muri album yawe y'izindi ndirimbo zigomba zije? Icyambere batuye kwitega bitege message nshasha ata munumwe yari byayitange kuko indirimbo nyinshi zasohotse muga zose si zimwe ntizisa kandi nubwo zoba zisa amajambo amwamwe ntizisa umutima umuntu aba yazandikanye cyangwa igikurikira inyuma yavyo. Umuntu wese azoza muri Divin yitege kuronka ikintu gishasha atari bwaronka handi hantu. Yeah. Nabahe baririmbyi bazoba bari muri concert yawe babatumira? Yeah, abaririmbyi bamaze kumenyekana ni uwitwa Clement hamwe n'umugwi witwa Reading Voice. Usanzwe ukorera amatravail ahantu hatandukanye ni nk'ishure reko amatravail ahantu hatandukanye kuri ETS Kamenge barakorera abandi bakabakorera mu Ngagara. Rero nuwo mugwi ko nanje narabaye mu gihe kitari gito nawo uzobuhari hazoba hari na bamwe mu bari mu muryango w'abaririmbyi uwitwa Nizi Claude hari uwitwa Kalawadi we ari MC na Kivodo azoba ari MC nabo amaze imisi batubwira ko tutemerewe gukoranira ahantu henshi kubera corona, ariko ndiko ndaraba mbona menga igiteramo cy'abantu benshi baragishashaye bamva bagomba kucitabira ari benshi. Ubwo ntibizohava bigutera ingorane ugasanga nka leta iragisibije cyangwa harabaye mutundi tubazo tumwe kubera iki kibazo cya corona? Ku bwanje ico kintu ntabwo ari igiteramo kizohera mu kabare, ni igiteramo cyo muri eglise. Mu mwanya amashengero atarugagwa turarekuriye gukora ibikorane byo muri eglise. Rero barabiyekuriwe muga inzego nizafata izindi ngingo z'uko twobihagarika ibi bikorwa byo mu eglise tuzohagarika kugira ngo twumvire abadukuriye. N'uyu muhinyanyuzi yakoze album yawe y'indirimbo? Umuhinyanyuzi yakoze ino album ni Naslo on the beat, amenyerewe akora n'izindi ndirimbo ziwanje zimaze kuja ku mugaragaro. Umuhinyanyuzi mwiza cyane akora umuti muri studio ya Kigas Art Record. Ndashimira papa game manager nyene Kigas Art Record kandi biko biza neza n'umuti kabisa. Indirimbo zazisohoka ari video audio cyangwa zizosohoka ari audio? Ego hama video izosohoka. Hazobaho umwanya wo kugurisha ama CD, habe umwanya wo kugurisha ama flash kujya bahora babigira cyangwa uzozisohora uzujishira kuri YouTube bebe? No, hazo umwanya wo kugurisha ama CD mu ntumbero yo kunshigikira no kuntera intege kuri uwo wumva afise umutima wo gushigikira azogira ica koze agura CD zo biri ku mahera makiya cyane ayo azoba afise guhera kuri 10,000 kuduga uzo ufise uri free kuza ukayigura iyo CD. Tujya mu nsozero y'ikiganiro cyacu reka ndagusabe ugira akajambo ushikirize abantu bariko baradukurikirana kuri Rukundo News TV, nimba ari kubatumirira akajambo kariko kose wifuza nta kibazo. Ikintu cyambere numva no babwira nuko ndabakunda cyane bakunzi ba Rukundo News TV, ndabubaha cyane kandi murabanyamugisha hama ndabatumira le 31 janvier harageze dusigaje indwi zibiri kandi nawe ndagukeneye kubona mana nzose bangwaye amatike umenga ari disponible ari munazikeneye zikura hezero amatike ubunya areka kugwa mu bibanza bine no ku bantu bane. Kuri jewe urashobora kuyironka itike muri kote y'abantu bo mu muryango baririmbyi urashobora kuyikura kwa Kalao. Ku bandi urashobora kuyikura ku banyakinama urashobora kuyikura mu kinama kuri iryo shengero aho bizobera uyikeneye muri Gilgal. Hama ko no mu Kanyosha urashobora kuyikura kwa Merina Mushindi canke Dani Worshiper. Abo bantu babiri muri makote yari za Kanyosha kinanira bozi baheretse. Reka tugishimire ku mwanya wawe. Nanjye ndabashimiye cyane. Nizere yuko tuzobona igitangaza cy'Imana muri concert yawe ugiye gushikiriza.
Ndabashimiye n'abantu mwese makurikiranye kino kiganiro ni Divin, turabatumiriye kugura amatike kugira ngo mushigikire muzoze murabe. Uyu n'umukozi w'Imana kandi arakomeye cyane. Mugomba gushigikira abakozi b'Imana kubera ko hajya iyo umuntu agiye kwicara agakora indirimbo ikarinda isohoka ikajya hanze aba yakoze igikorwa gikomeye. Baba bakeneye inkunga yayo, bakeneye ubufasha bwanyu kugira ngo nabo bumve intege zo gukomeza gukora ibindi, mukabereka yuko namwe mwabibonye. Ase concert tariki 31 z'ukwezi ni 31 31 z'uku kwezi, musabye kudacererwa. Haje subira wibutse izobera muri Gilgal mu Kinama quartier Bubanza ya ryageze 14. N'uyu mushobora kumufollowinga kuri Instagram, mushobora kuraba indirimbo ziwe kuri YouTube, izina ni Divin Sindayiga. Divin Sindayiga kuri YouTube, mushobora kumuraba kuri Facebook, ariho hose mushobora kumukurikirana kuri page ya Facebook. Ubufisi icabaza arashaka kumurondera kuri page ya Facebook akagira icamubaza. Mwarahezagiwe cyane. Ciao, Imana ibahe umugisha.